Yesaya 45 dore ku murongo w'icenda. Malheur à celui qui conteste avec son créateur, lui un morceau d'argile parmi azobona ibara les morceaux uhaririza uwamuremye l'argile. kandi arakajo mu tujo two kw'isi. Mbega ibumba ryobaza uri ko araribumba riti hari ico wobumba? Et ton œuvre n'a-t-elle pas de forme? Canke igikorwa ukora covuga ko ataboboko ufise, covuga ko ataboboko ufise. Murongo wa 10 azobona ibara ubaza se ati ubwo wotera inda, akabaza nyina ati ubwo wotwara inda. Murongo wa 11 uko nikuraho agize uwera w'Abisirayeli umuremyi wiwe ati mbega murambaza ibizoza, murangaba ku by'abahungu banje n'igikorwa cy'amaboko yanje. Ni jewe naremye isi kandi ndayiremera kw'abantu, ni jewe nibambiye amajuru n'amaboko yanje, kandi ingabo z'inyenyeri zose zo kuri yo ndazigaba. Ni jewe mpagurukije Kuro mu bugororotsi kandi nzororanya inzira ziwe zose. Niwe azokubaka umugwa wanje kandi niwe azorekura abantu banje banyazwe. Adahongewe canke adaherewe nikuraho nyine ingabo agize. Gushitsa hano iri jambo ryera ry'igiciro ry'Imana, ndiyumvira yuko ntitwaje hano kuri uyu mugoroba nkuko twabisomye no ku murongo w'icenda ngo haragowe uharira n'umuremyi wiwe. Ntitwaje hano kugira ngo twidogere Imana. Ndiyumvira yuko turi hano kuri uyu mugoroba kugira ngo duhe icubahiro umuremyi wacu, umwami wacu waturemye, kugira ngo tumusenge, kugira ngo tumuhe icubahiro. Ntidushobora guharira nawe kuko ibyo ntaco byomara. Biranditse nk'uko havuzwe ngo urujo rwobwira warubumbye ngo uri gukora iki ngaho. Mbega twobwira Imana yaturemye ngo utugira iki? Oya, dutegerezwa ahubwo kuvuga yuko ibyo Imana byose yakoze, uburyo yaturemyemwo yabikoze neza, bikoze neza. Kandi turayishimira no kuri uyu mugoroba. Ni kubw'iyo mpamvu dukorana, atari kugira ngo duharire nayo, ariko kugira ngo tuyihe icubahiro, tuyihe amashimwe, tuyishimire, tuyisenge. Kuko turabizi nk'uko byanditswe ngo ikiganza ciwe cakoze byose, ibigaragara n'ibitagaragara. Murashobora kubisoma mu byete bya Petero. Natwe yaraturemye bene data bashiki banje kubera iki? Kugira ngo tubeho gusa? Oya, kugira ngo duhimbaze izina ryiwe ryera. Iyo niyo mpamvu turi ngaho rero kubw'ibyo, atari nk'abandi bantu babaho atakintu baba bayezi ko kumbure niko bagenewe, ariko twebwe nk'abana b'Imana twagenewe guha icubahiro umuremyi wacu. Rero hari umwanditsi umwe aririmba ngo amashugwe amuhimbarisha amabara yiwe yayo, nanje shaka kuyihimbaza, ndayishimire, ndayihimbaze kenshi uko ndabishoboye. Ego bijanye n'ibyo. Nta kintu ciza nkuko twokorana tukaririmbira amashimwe Imana yacu rimwe inyuma y'iyindi, iyo tudugije ijwi tukayishimira kubwo ineza yose yatugiriye. Ntidufise n'uburenganzira bwo kuvuga ibyo ari byo byose, kuko ku murongo w'icumi haravugwa ngo haragowe umuntu abaza se mu Gifaransa ngo kubera iki wabyaye abana. Ntidufise uburenganzira bwo kuduza ijwi ngo tubaze ngo kubera ibi, kubera iki ibi, kubera iki biriya.
oya ibyo ntibigororotse imbere y'Imana. Turabizi yuko byose byararemwe n'ijambo ryayo ry'ubushobozi, niwe agarurirwa icubahiro no gusengwa. Ni umugoroba nawo ntidushaka kubura kumusenga no kumuhimbaza. Yaduhaye impwemu, yaduhaye umunwa, yaduhaye byose. Ibyo ni byose yaduhaye bimaze iki? Gukora ibintu bibi gusa, kuvuga ibintu bibi. Nashaka kuvuga ngo oya, nk'abana b'Imana dutegerezwa kuzana ibyiza, kandi iryo nishimwe ry'izina ryayo ryera. Turahaguruka ubu rero, kandi abumva barongowe gushima bashimire umwami. Mwami, ndagushimira kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Dushobore kwiyumvira imbere ko dukora, imbere ko tuvuga, kuko haranditswe ngo haragowe uharira n'umuremyi wiwe. Mwami Mana yanje, ntidushaka guharira nawe, turashaka gufata iminsi y'ubuzima bwacu ukwije uko ariko kose, hanyuma buri munsi wose mwiza nk'uko n'umuri munsi wose mubi uba umeze, kuko uduha byose kandi ushaka kutubona nk'uko turi. Mwami, ubiduhe, uduhe ubuntu bwawe, uduhe twese ubuntu bwawe uyu mugoroba, kugira ngo twumve ijambo ryawe, duhimbaze izina ryawe. Mwami, turagusenga, turaguhimbaza Mwami, kuko ni wowe wenyine uhabwa ishimwe, icubahiro, gusengwa, ubwiza. Wowe wagaranzuye ijuru, waremye byose, byose nibyo mu biganza byawe. Ijambo ryawe ni ry'ubushobozi. Wowe gusa uhabwe icubahiro Mana, ushimigwe imitima yacu n'iminwa yacu bikore ko haleluya, kuko uri Imana yacu, turi ubwoko, turi umukuku wo mu kiganza cawe. Haleluya, icubahiro kibi cawe Mwami. Uraturongora mu byatsi bitotahaye, uratunywesha ku masoko y'ubugingo. Haleluya, icubahiro kibi cawe Mwami, kuko niyo mugoroba naho turashobora kuvoma ku buntu amazi y'ubugingo. Izina ryawe rihimbazwe. Uhezagire bene data baza kuzana ijambo uduhezagire twese mu gihe tugiye kumviriza ijambo ryawe, kandi ntutureke ngo tube abantu bumva bibagira Mwami, ariko utugire abantu bashira mu bikorwa ijambo. Icubahiro no guhimbazwa izina ryawe gitangaza. Haleluya, amen. Guhimbazwa no gushimwa bibi by'umwami, yuko twamaze kumva ijambo ryiza cyane, tuja kwimbika mu bivuzwe no mu biririmbwa. Ntituririmba gusa n'iminwa yacu, ariko turabyumvira ko kandi tubishira ku mutima. Tureka Imana ikatuvugisha biciye ku ijambo ryayo, biciye kuri mpwemu wayo. Abantu benshi barungitse intasho kuva Zurich, nashaka kuzitanga. Twagize igikorane ciza, cyamaze amasaha 2 n'igice n'inshuro ya mbere, ntibyari bwashikire. Hanyuma habaye umubatizo mu kirere, icuka ciza cyane. Bene data 18 na bashiki bacu barabatijwe, byari by'igitangaza. Mwene data Kupfer yarampamagaye, ampamagara kuwa mbere mu gatondo. Ego kandi arabaramutsa, akanabashimira ku masengesho yanyu aduga ku ntebe y'Imana. Imana irishura. Birashoboka mu buryo butandukanye n'ibyo tuba twiyumvira, ariko Imana irishura, irumva ikishura. Amajambo ayo twamaze kumva kuri mugoroba agenda neza ku mutima, yankozeko.
ngo haragowe umwami aza kuri twebwe nk'imana ikara ni 19 ngo haragowe umuntu azobona ibara umuntu haririza uwo muremyi kandi arakajo mu tujo two kwisi hagati mu tujo twinshi tuba turakajo cyangwa akamanyu ntidufise uburenganzira bwo guhaririza umuremyi wacu. Ico nico ijambo ry'Imana ishaka kutubwira uyu mugoroba wewe na jewe. Nimba turutujo turakaje mu tujo twinshi ntidufise uburenganzira bwo guhaririza Imana yacu. Mbega ijambo rikomeye kandi nivyo Imana itubwiye wewe na jewe twese kuyu mugoroba ngo haragowe azobona ibara uhaririza umuremyi wiwe, hanyuma ngo harahiriwe udahaririza umuremyi wiwe. Umuntu ashobora gusa kuvuga nka Yobu ngo nimba twaremeye ibyiza mbega ntitwemere ibi nabyo. Mu musiguzi nawe bitandukanye ngo unezerwe mu munsi w'amahigo wo kunezerwa, umunsi w'amagorwa bigutume kwiyumvira, wiyumvira utekanye ucereje ngaho. Ni 14 wo musiguzi indwi. Nivyo dutegerezwa gukora jewe na twebwe twese, ariko ni n'ijambo iryo twumvise twoshobora gutwenga, ariko siyo ntumbero y'iri jambo. Haravugwa ngo nubusa ni umusiguzi 1:2 ngo byose nubusa ngo mbega umuntu aronka inyunguki umusigozi 1:2 mbega umuntu aronka inyunguki mu butame bwiye bwose ubwo atamira munsi y'izuba. Izuba naryo umuyaga ushira ibumanuko umurongo w'indwi, inzuzi zose zitembera mu kiyaga, yamara ikiyaga nicuzura ahantu inzuzi zitemba mu nkomezi zikisuka ahantu runaka zigaca mu misozi yo muri Suisse zikama zuzuye, ikiyaga ntikigira cuzura. Ninde azi incu igihe ziterera byose birabisuka, ariko ikiyaga nticuzura. Umuyaga uraza ugahuhira mu mpande zose, wafu iburyo ibumanuko ibuzuba. Tuba tuzi uvuye niyo ugenda, ariko tuba tuzi ikintu kimwe dushize amanga. Igihe dufashwe namwe mu w'Imana, ibintu ntibiba gusa biri mu matwi yacu, ariko bigenda mu mitima yacu. Imitima rero ntiguma iri gusa, imitima ntigaragara gusa. Igihe imitima igumye igaragara, igihe abantu bavuga hanyuma tukarabana amaso y'abantu, umutima wuzura. Igihe twumva Imana ivuga hanyuma tukabona ibintu n'amaso y'Imana, igihe idusize ku maso, nkuko nakunda kubikora muri kino gisomwa. Hari ibyumviro bibiri caje mu byumviro byaje, kimwe kiva muri Yeremiya, ikindi kiva mu Baroma. Ariko imbere ko tubandanya, ngiri iri jambo ry'igiciro iyo muri Yesaya 45:11 ngo uko riko hagize umuremyi w'Abisirayeli ati mbega murambaza ibizoza. Mu Gifaransa ngo ni mumbaze, muze mumbaze ibyo muri kazoza. Ngo abantu b'Imana baza Imana bakabaza ati mwami uri data wanje, mbega igikorwa cawe bimeze gute? Atari guharira nanje, ariko ni mumbaze ibira bakazoza. Ntidushobora kuza kubaza abandi. Nimba mwebwe muje kuri jewe muzohabwa inyishu yanje, muzoronka mugiye kuri Schmidt muzoronka inyishu ya Schmidt, mugiye ku Mana muzoronka inyishu y'Imana. Dutegerezwa kugenda ku Mana ngo bahungu banje ni mumbaze ibyo muri kazoza. Nje gutuma turi ngaha kuri mugoroba. Iri jambo ry'uyu mubumvyi ryankoze ko cyane ku 19 ngo hazobona ibara uhaririza wamuremye. Iyo dukoze ibyo buri minsi ibiri, mbega hacabiki ngo tuba tugowe. O Mana utugirire ikigongwe. Gomba kubasomera umurongo uraba ubuntu kugira ngo ntidutekaze ibyizigiro. Ku murongo w'icenda aravuga ngo haragowe ntazobona ibara uhaririza umuremyi wiwe, uwo arakajo mu tujo twinshi two kwisi. Uyu muntu yabonye ibumba, nta bindi yabonye. Hanyuma hano ku murongo w'icenda akavuga ngo haragowe umuntu ahaririza umuremyi wiwe, ngo nakajo mu tundi tujo. Mbega akajo karashobora kubwira uri karakabumba ngo hano uri kurakora iki?
dusoma ibyo bintu nyene canke dusoma ikintu gisa nk'ico mu Baroma igice c'icenda. Paulo arongowe namwe mu w'Imana abanza kuvuga amasezerano y'Imana kuri Isaka n'abana b'isezerano, akavuga no gutoranywa, hanyuma agahereza ku murongo wa 13 n'uyu murongo ku murongo wa 14 aravuga mu Baroma 9 murongo wa 14 ngo none tuvuge iki? Mbega Imana iragabitanya ikanamba? Murongo wa 15 kuko yabwiye Mose iti nzogirira ikigongwe uwo nzokigirira, ngirire n'imbabazi uwo nzozigirira. Murongo wa 16 nico gituma bitava kugomba k'umuntu canke kugushimika kwiwe, ariko biva ku Mana igira ikigongwe. Murongo wa 17 kw'ivyanditswe vyabwiye Farao gwicatumye guhagarika no kugira ngo nkwerekanire ku bushobozi bwanje kandi gwizina ryanje rivugwe hose misi yose. Umurongo wa 18 no kwigirira ikigongwe uwigomba kandi komantaza umutima uwigomba. Umurongo wa 19 nuko wombaza uti niki gituma ikigaya umuntu? Ninde yankiye ibyigomba? Umurongo wa 20 ariko ga wa muntu urinde uharira n'Imana? Mbega icabumbwe cobaza uwakibumbye kiti niki catumye umbumba utya? Umurongo wa 21 canke umubumbyi ntagira ibumba mu mugoma umwe kubumbamwo ugwabya rumwe rwo gukoresha ibyicubahiro n'urundi rwo gukoresha ibiteye isoni. Umurongo wa 22 mbega hari ico biriko naho Imana yagombye kwerekana uburake bwayo no kumenyesha ubushobozi bwayo, namba yihanganiye imbabazi nyinshi inzabya z'ukuraka ziteguriwe guhona, kugira ngo yerekane ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzabya z'ikigongwe ibyo yateguriye guha ubwiza kera. Amen. Na cyane icigwa c'umubumbyi n'ibumba. Hano aravuga ku murongo wa 21 mu Baroma 9 ngo mbega umubumbyi ntafise mu gifaransa ntafise ububasha kwibumba ngo mu mugoma umwe kubumbamwo ugwabya rumwe rwo gukoresha ibyicubahiro n'urundi rwo gukoresha ibiteye isoni, ni mu mugoma umwe, ni mu kibumbe kimwe, mu ibumba rimwe riri mu biganza byiwe. Ndiyumvira ku kibazo c'abajumedata Branham ibiraba umugeni hamwe n'abazosigara kubira bishengero, aravuga ngo mutegereza kubyumvira nk'uko hariho umuntu azi gushona afise igitambara kinini, hanyuma agafata igitambara akagikoramwo impuzu bakakatakata byose bigakatwakatwa, hanyuma ibiri kuri iyo mpuzu iyo bariko barakatagura bimwe nivyo databuja akeneye, hama ikindi bakisigaye bakayikoresha ibindi. Ibisigaye kuri ico gitambara kiba ari ico gitambara nyene, ariko biba ari ibintu bibi bisigaye biratabwa ntibizokoresha, ariko nica gitambara kimwe naco kiba kikimaze. Uwagikoresheje abafise ibyo. Imana irafise ubwoko hano ku isi yashizeho ibyayo birakatakata, k'abakarorero kamwe data Branham canke akarorero kw'umubumbyi hano. Imana ifise ububasha bwo kubumba ibintu bivuye mu kintu kimwe, kandi ntidushobora no kwibwira ngo mwami uriko urakora iki. Birakwiye ahubwo kwishimira kubw'ibyo wakoze. Nibyo igihe nzobishika ko kuri je bizobafashijwe. Mbega twese siko bimeze. Yeremiya 18 nayo ni naho umuhanu naho umubumbyi aho umuhanuzi ari ko hariya kugira ngo agire icarabamwo. Abahanuzi yaba babaraba ibintu bisanzwe imbere y'amaso yabo, barakuyerekwa kugira ngo bagire inyigisho mu byo ariko barabona, hanyuma bahumekewe bahabwa ibyo bakwiye kuvuga. Yeremiya 18 guhera ku murongo wa mbere. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur
ijambo ry'uhoraho rija kuri Yeremiya riti va hasi umanuke uje ku nzu y'umubumbyi, aho niho nzokumvishiriza amajambo yanje. ni ikintu cy'ubwiza cy'igitangaza. mu nzu y'umubumbyi ni aho umubumbyi abumbira. Imana ivuze ngo hariya niho nzokumvishiriza amajambo yanje, atari muri seminari, atari aho bigishiriza bya teolojiya, ariko aho umubumbyi ariko arakorera n'ibiganza byiwe. ibyo nabibonye ahantu runaka. Ego twari haheze nk'umwaka cyangwa umwaka igihe kirihuta cyane singibimenya, ariko twari ahantu hari parike, hanyuma hafi y'aho dusohokera hariho izina ikumire wo muri Haiti, yari umuntu w'umwirabure. ndavuga iki, byari gitangaza. byari n'ahantu heza aho hariho kuraba. intambwe yasimbira ntacyo byari bitubwiye. tugeze gaho dusohotse, mbega byari biki runaka hano, atari sikure cyane hano mu Budage. mbega babwira iki, ibubafu aho dusohokera hariho uwo muntu w'umwirabure, afite ibumba ryinshi, hanyuma agafata ibumba akariterera ku isahani. mbega babwira iki, n'ikiganza ciwe isahani ikazunguruka, hanyuma agashaka ibiganza imbere ko tugira umwanya ko dukora. yaba yamaze guheza gukora rwabya rumeze neza hamwe n'ibikwiriye byose. twabonye ibintu byinshi, ariko ibyadutangaza cyane byari ibyo dusohotse. ninde muri mwebwe mugiyeyo mwomenya ibyo ndiko ndavuga? ntimuzogendeho kwa Mungu mwiruka kwa Mungu, tuba turi ngaha, ariko byari iby'igitangaza. yafata igice cy'ibumba, igice gikwiye n'inkomezi zose, akagatera ku ico gisahani abumbira ko ari kugira ngo nyine akange ariko barabiraba, abanze adufate, akabizunguruza bikamanuka bikaduga, tugakurikira nyine biko birazunguruka. mbega babwira iki, mu kanya gato bwo kubita urugoye yaba yamaze gukora ugwavya gwiza. iyo banashatse gukora ibyo by'umubumbyi, bagabo bashinga ntari n'abapfasoni, murazi ibyo nari gukora. umwe wese ategereza gusigara mu kibanza ciwe. uwo mugabo yarazi neza umwuga wiwe, kandi byaranezereje. tubivugiye hano, haravugwa ku muhanuzi Yeremiya ngo manuka ku mubumbyi, kuko hariya niho nzokumvishiriza amajambo yanje. mbese uko bimeze, ntivuze ngo ntabwiye ngo iyumvire. imubwiye ngo kuko hariya niho nzokumvishiriza amajambo yanje, nzokuvugisha, nzokwigisha ibifatika, nzokwigisha bikorwa. hanyuma aravuga ku murongo wa 3 ngo nuko ndamanuka nja ku nzu y'umubumbyi, sanga ariko abumbira ku rujo. ego nabibonye, yari akije ubwo rujo. umurongo wa 4, maze ikintu yariko arabumba cononekanira mu ntoke z'uwo mubumbyi. nimurabe uko bivugwa hano. si umubumbyi asa nk'umenga niwe bivuyeko, ariko ni ibumba. umubumbyi ntacyo bikorako, ahubwo ni ibumba niryo ryononekaye. ntiryari yoroshe nk'uko bikwiye, ntiryari ryakozwe neza kugira ngo rishobore kuba ryoshushanya nk'uko bikwiye. rero nimba ntirishobora kuba ari ikosa ry'Imana, riba ari ikosa ryawe n'ikosa ryanje. umurongo wa 4 aravuga ngo ico yabumba mu ntoke cononekanira mu ntoke z'uwo mubumbyi, nuko yongera bumbamwo ikindi ukundi gusha kimeze nk'uko agomba. umurongo wa 5, maze ijambo ryoraho rinzako muri aya majambo. umurongo wa 6 riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli, mbega jewe sinoshobora kubagira nk'uyu mubumbyi. amen. nikoraho abaza raba, kuko ibumba riri mu kuboko k'umubumbyi, namwe niko muri mu kuboko kwanje, yemwe ab'inzu ya Isirayeli. amen. ntidukeneye kumenya ibirenze ibyo, ibi birampagije.
S'il y a des morceaux cassés, nimba hari ibyamanyutse, c'est le Seigneur qui est le grand potier. umwami niwe mubumbyi akomeye. Et je le répète, Ndabisubiramo, c'est l'argile qui est ibumba responsable. niryo C'est à l'argile qu'il faut attribuer niryo la responsabilité. dushirako amakosa si umubumvyi iyo urwabyo rutameze neza. Narabibonye, iyo bikiri bishasha birashobora gutererwa ku rujo n'inkomezi, hanyuma ntiruba ari urwabya, ahubwo kiba ari kiri gifite ishusho kiri ngaho. Hamwe natwe hosigara ibimanyu gusa, ariko hamwe n'umwami hariho ikintu gishasha. Irashobora gusaba gucushushanya, gucapa mwebwe ab'inzu ya Isirayeli ngo mumeze nk'ibumba mu biganza by'umubumbyi. Mbega sifise ubushobozi bwo kubumba? Mbega sifise ubushobozi bwo gukora ibyo nshaka? Mbega azoshobora kukugira wowe na jewe urwabya rw'icubahiro? Imana hano yabwiye uyu mugabo, hanyuma biciye ko y'amajambo natwe yatuvugishije. Haragowe ngo uharira n'umuremyi wiwe. Ego murazi yuko birihuta, turi abantu, kandi mbega yandika iki ngo hahiriwe umuntu adacumura n'iminwa yiwe. Uri kuraharira n'Imana nawe wihariza ubwawe. Ibi byose uko ari bibiri ntaco bishikanako. Mu kwizera turamura amaso ku Mana, hanyuma tugafata ijambo ryo mu biganza byiwe dufashijwe nayo. Ntidushaka guharira, ariko turashaka hamwe nayo. Ntidushaka guharira nayo canke ibyo two turacamwo, kuko na Isirayeli ryari ibumba mu biganza byayo. Ishengero ni ibumba mu biganza byayo kugira ngo iricure. Hano ibumba canke urwabya rudabize neza irashobora gukora urundi ku bw'iciro c'izina ryayo. Imana ihezagire byuzuye iri jambo mu mitima yacu, kandi irisohoze nk'uko yabishatse. Amen, amen. Ndumwizigirwa misi yose kuri Yesu, bumwizigirwa kuri Yesu misi yose. Ndumwizigirwa ku musaraba wiwe gushikaho tuzotahira iwacu. Ndumwizigirwa misi yose kuri Yesu, ndumwizigirwa misi yose kuri we. Ndumwizigirwa ku musaraba wiwe gushitsa aho tuzokwinjira iwacu. Guhimbazwa no gushimwa ni mwida Tarusi. Turashimira Imana kubwo ivyumviro byose by'igitangaza no kubw'ijambo ry'igiciro iryo twahawe. Jo ubwanje hari umurongo wankoze ko mu Baroma 9:24, kandi nashaka kusoma, hanyuma turaca dushimira Imana yacu, umuremyi wacu n'imitima yacu yose. Ku murongo wa 24 mu Baroma 9 aravuga ngo kuri twebwe abo yahamagaye si mu Bayuda bonyene ariko no mu banyamahanga ngo yatugiriye ikigongwe. Bere turashiki banje turashobora kwifatanya n'icyo ibyanditswe bivuga hano, kuko ibyanditswe ntibivuga amajambo y'ubusa. Paulo mu gihe ciwe yashobora kuvuga, turabizi, twarabisomye, ngo si twebwe bivako, ariko ni Imana nikora ibyo ishaka, nigira imbabazi wishaka, ibishobora mu buryo bw'igitangaza. Umurongo wa 24 ngo nk'inzabya zagiriwe ikigongwe ngo yaraduhamagaye si mu Bayuda gusa ariko no mu banyamahanga. Umurongo agace kanyuma ku murongo wa 23 n'umurongo wa 24. Mbega benedata ndeyo bivuga ivyo, uwo gusa yabihawe. Umuntu yahamagawe arashobora kubivuga, ntitwari ubwoko bwiwe ariko turi ubwoko bwiwe. Yatugize ubwoko bwiwe, yatugize izo nzabya. Murazi impamvu yatugize inzabya nk'izo? Aho rero izo nzabya ntiziri ngaho kugira ngo zisigare zirimo ubusa, ariko ashaka kuzuzuza. Ingene ari iby'igitangaza. Mbega si iby'igitangaza, nivyo umuremyi wacu. Turabona guhera ku ntango yacaguye uwishaka, ntiyacaguye
yacaguye inzabya ntiyacaguye inzabya nk'uko abantu babyifuza, ariko yacaguye inzabya nk'uko nyine ibishaka. kandi guhera ku ntango yarazuzuza hamwe n'iki n'amazi, yazuzuza mpwemu yera. nibyo gitangaza bene tabashike banje, ntareka ubwoko bwiwe izo nzabya ziri uzuruko gusa, ariko arazuzuza gushika aho zimena. nivyo ashaka gukora kuri mugoroba, ashaka kutwuzuza kugira ngo twuzure dusuke ubushobozi bwa mpwemu yera. himbazwe izina ryiwe ry'igitangaza rya Yesu. bene tabashike banje, ntidukwiye kuguma ngaha ducitse intege, ariko dutegerezwa kuba twuzuye umunezero yuko Imana yatwemeye hagati mu banyamahanga, kandi ko yatwujuje, ko ishaka kutwuzuza ubushobozi bwo mu ijuru uyu mugoroba. tubyizere imitima yacu yose, iracari ya yindi, iracakora bya bindi nyene uyu munsi, kandi turanezerewe yuko dushobora kuramura amaso kuri yo, hanyuma tukaba twuzuye ibyizigiro. mwete nashiki banje, ntureke imitima yacu gucika intege, ntureke ikintu kimwe mu mitima yacu, ariko byose bisiga inyuma, turamura amaso kuri uwo yaduhamagaye, twebwe uwaducaguye akaturema ku bw'ico c'izina ryiwe. si twebwe twihamagaye ubwacu, si twebwe twiremye ubwacu, niwe yabikoze. mbega ibyo si igitangaza, icubero n'ubwiza ibi by'izina ryo gitangaza. turagomba ubu rero, turafise impamvu zose ubu yo kugurira iminwa n'imitima yacu. murazi abantu bashobora kunezerwa cyane mu ino si, ndababwira yuko nta kindi arico, kuko uwo munezero wano ku isi ni w'igihe gito, ariko twebwe abafise ico kunezererwa by'ukuri ndabibabwira, ni gute mbega tutoshobora gusuka umunezero, ni gute imitima yacu n'iminwa yacu itoshobora gusuka amashimwe no guhimbazwa. mbese uko bimeze, mwiyumvire ku neza yose Imana yabagiriye, kuba turi abantu bayo, abatoranijwe bayo, twabahungu n'abakobwa bayo, abera bayo, abakundwa bayo. kandi muri ubwo buryo turashaka ubu kunezerwa, tuyishimire. turahaguruka ubu rero kugira ngo dusenge. turagushimira Mana nzima ku bw'isa y'ubuntu mwami, turagushimira ko dushobora gushima, turagushimira ko twemeye ko wangiriye akagongwe mwami. ubwiza bwose, icubahiro cose n'uguhimbazwa bibi byawe mwami, kuko uri umubumbyi mwami. twebwe turi ibumba gusa, turi utujo mu tundi tujo, ariko waratwemeye mwami. izina ryawe ni igitangaza kandi ni iby'ubwiza mwami. wowe uri mu bwiza, wowe utari kure, uri hagati mu bwoko bwawe, uri ngaho mwami, uri aho izina ryawe rishirwa hejuru. haleluya. uri mu bawe, turaguhimbaza, dushira hejuru izina ryawe. uri Imana yacu. haleluya mwami. uduha inkomezi zishasha, uduha intege zishasha, kugira ngo tuguhimbaze, tugushimagize mwami. haleluya. nitutabikora n'indega mwami azobikora. mwami wavuze ko ushaka kwitegurira ubwoko buzoguha amashimwe n'ubwiza. haleluya mwami, urabizi, ndabikubwira, ndashaka kuguhimbaza igihe cyose uzoba ngifise impwemu muri jewe, ndirimba izina ryawe igihe cyose uzoba ngiri hano ku isi. umpe ubuntu bwawe kugira ngo ushobore kubikora mwami. haleluya. haleluya. icubahiro, ubwiza, ubuntu bibe ibyawe. uhezagire ubwoko bwawe bwose, utegure bose ku isi yose, ahantu hose aho ubwoko bwawe bushwiragiye. Mana, turabigusabye, uhezagire n'iherezo ry'iyinga igihe dukoranye, uhezagire hose no muri zirici, uhezagire n'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli, uhezagire hose aho ubwoko bwawe buba buri. niryo segesho ryacu kandi niko gutakamba kwacu, mu izina rya Yesu. ubane natwe ubu mu gihe tugiye gutandukana, uhezagire inzu zacu, uhezagire imiryango yacu. urashobora guhindura ibintu byose birashoboka mwami. turaguhimbaza, turagushimira wowe gusa, mu izina ry'igiciro rya Yesu. haleluya. amen. amen.